Okay. Filime yacu nati itanguranye ni umupolisi bano ni bapolisi usanga banyanyasa abantu babahohotera ugasanga rimwe ratwara ibintu byabo kugahaga uno mugabo yaciye yinjiramo agateka atavuga ati navyo kunyanyasa wanu nyanyasa abene gihugu umupolisi agiye kumwataka abene gihugu bahise bafata umupolisi baramutwara ko umupolisi yagiye araka yavuga ati ntangora niwe nzoguhikira hano kano gakubwa nako bakitwa ano uno muhungu yagafasha avuga ati we narakorekodinze ifoto y'ubusa kuri ivyo rero wambaye ubusa kuri ivyo rero bisabwa uzompa umuzigo urabikosha ari umunara wanje kugira nzokubabarire naho ubundi nutampa nzocera video yawe ndayishira ku mutandao abantu bose bayibone uzomaramara umukobwa yasigaye ababaye cyane bamuri kodinze video umungu yamuhaye randevu avuga ati ku mugoroba ndaza kuza kandi bisabwa ntuze kubipenga umukobwa yaramuhamagaye ariko umukobwa kumbe yari yahamagaye nyina wiwe gahungu gatangura kuvuga ati wahamagaye na nyina ko wawe muri byo nshaka kumpa agakobwa gatangura kumusaba imbabazi na nyina wiwe amusaba imbabazi avuga ati kuri nutubabarire iyo video ntavuyishira habona umukobwa wanje yambaye ubusa agango karapyasa umukobwa acatora uruhira cita agakubita mu mutwe yahise atora telefone atangura kuyice cyanga arayihondagura kubera ni irimwe ibimenyetso yuko kari kambaye ubusa bahejeje bace bagenda kukavyura kakagabo barakavyura baca basanga kapfuye akagabo kamaze gupfa bace bafata umwanzo wo kugenda kukazika mu kinogo cari kiri impande y'inzu baragenda barazika kugira barabe ko bozimya ibimenyetso ariko harugwana rutoya gwarababonye gwana rutoya muri bo papatashe yazibonye mu nzu hameze nk'atameze neza bahita bamwiganira uburyo ibintu bimeze so yaraje arabaho bazitse umuntu ariko umugore yatanga kumubwira ati none twakoze nabi kumwica umugabo yavuze ati ujya mu ngo ni ngombwa yari gupfa kubera ibintu yakoze ntabwo ari byiza afise ingeso mbi kuba mwamwishe ntangorane ntimugire ubwoba mugore wanje hano no kurondera uburyo dushobora kuzima ino kesi kubera ndabona ni kesi ikaze uno mukobwa yacavuga ati iyi ni kontake y'imodoka yarafise kuri ivyo rero iyo modoka nukuraba uburyo sinzi uburyo twayigenza papa yacavuga ati ntangorane iyi modoka nyimbiriho reka ndabe yuko no yikorera akantu batanguye kuzimya ibimenyetso n'izimukadi umurongo umugabo yacabutora acagenda kuraba ahantu ho bari imodoka hano naho ni kaga police kari kumwe n'abandi bantu kaga police kamwe kavuga ati we nangorane nzoguhigira umugabo yagiye atora imodoka ya modoka ya kagagabo ayikoze ko aramu yacivuga ga police kagiye kuraba kaci kabona umengo ni VJ no mugabo yitwa VJ tangura kuvuga ati gese VJ injiye mu modoka ariko uno mugabo bari kumwe yavuze ati wapi je ujya muntu nawe nigeze mbona neza no muze yavuze ati nawe nigeze mbona neza VJ yashishije imodoka ni ngombwa agende kuzimya ibimenyetso imodoka yitwaye kure acagenda agura n'igisimu kugira zo gushiramo ya line kugira abantu nibayitracking bazoce babona ahantu herereye yahise agura acasaba na resen hanyuma acafata wa murongo ashira muri gwa rusimu barasoma cyagenda acaruta mu modoka igiye mu Burundi kugira bazokurikirane signo babone yuko ari imodoka yamwiregera mu Burundi yacafata kaka modoka ka wa muhungu umwe yapfa ahita agenda agakiriza amagiya ahita gaterera mu mazi kuri ivyo rero umugabo arazimije ibimenyetso yaciye asubira muhira kugira pange umuryango wiwe ubwira ati ibintu byose byatunganye ariko ibimenyetso ndazi bazotangura kudoriya usange barimo baratubazabaza ibibazo kuri ivyo rero yatanguye kubapanga avuga ati wowe bazobaza wese azokwishura nkuko yatanguye kubestara kugira polisi niza ntibazohave bacanganya ibintu kubera ubusakashatsi amubupererezi nimaka buzoba yatanguye kubatwara ahantu kure na kure abagenda barishisi kugira agenda kure abagenda mu hoteli kugira ashobore kuzimya ibimenyetso kandi ahagiye uyu munsi yacavuga ati mumpe lift yuko nahaje jumva yagenda aratandukanye kugira nibakora ubupererezi bazobone yuko yari ahantu mu kugikiroro ubwana burimo buroka bwabonye ya modoka biba ngombwa yuko buhamagara polisi ije bakuye y'imodoka ari umupolisi commissioner akimara kuzuye umugore yabonye imodoka ari y'umwana wiwe kumbe jya mwana bishi yari umwana w'umupolisi batanguye gukora umusako barasaka hose ariko runo polisi gwatanguye kwikeka runo ni gwa polisi gwamwike ku bwambere uvuga ati ujya si VJ yinjije imodoka gwatanguye kwibuka kumengo gwari gwamurungurutse kuri ivyo gwatanguye kuvuga ati rero ngoma manzi ndamuronde ndabe yuko yoba ariwe gwaceruza ahantu VJ akunda kunywera gahawa rutangura kwivugisha ati hari imodoka yatowe kandi hari umuntu
muntu turimo turakeka. Vijay atangura kumva urugabo rwivugisha ibyo yacyamera nk'ugize ubwoba ahita arahaguruka kugira yigire kubera no rugabo numwe aravuga ati ubushakashatsi bunwa arapererezwa kandi wabikoze ndibaza tumuca mubona. Wabonye Vijay ameze nk'ugize ubwoba mu kiyo Vijay acafata umwanzuro wo kugenda aheze ruvuga ati ndagufise bana. Kwagiye rubwira umupolisi mugenzi we ariko umupolisi w'umugenzi avuga ati nta bimenyetso ufise. N'umugabo gwavuze ati ariko je ndabizi ariko n'umupolisi yavuze ati nta bimenyetso ufise Noga ugavuze ati ntangore nzorondera ibimenyetso kubera biramonekana niwe nubwo babiboneka rimwe aratambuka kafise ubwoba. Yasubiye inyuma kwestari abana biwe kubera yamaze kubona umenga ibintu vyakomeye batanguye no kumukeka yatanguye kubestara kugira bose bazokwishure ibintu bimwe. Ngaha abapolisi batanguye batangura kubaza wa mukobwa Anu wa mukobwa wa mugabo baramubaza ati mujya muhungu muzinanye hiki bantu bavuze ko yari yajiwanye ariko n'umukobwa yatanguye kuvuga ati wapi ujya nta mimenyerano dufitaniye ntabwo yigeze azi wacu. Batanguye no kubaza umugabo nawe ni muremure aguma hakana umugore nawe mukubaza wapi bose bahuriza hamwe batanguye kumwereka ifoto bavuga ati imodoka yato ariko bose baguma bavuga ati ibyo bintu ntavyo tuzi. Baje babwira wa mukamishona wa mugore nyina wa mwana batangura kumubwira ati umuntu arakaze ntishobora kumukuramwa amakuru. Uno mugore yavuze ati ntangorane nanje ngoma nzoze ino case ndayifatira kubera ndabona umengo mwebwe murajenjeka. Umugabo yaguma yesitara abana biwe ababwira ati ibintu byaremeze kunuku muzovuge ko mwarahanaha ibintu bimere bigende neza cyane. Baba bagiye kuri televiziyo baguma bishura no Rwanda rurishura neza. Uno mugore yaragurutse avuze ati wapi bino bintu dushobora kuvyanganira reka duhindire umupango wo kubaza kubera ndabona tugumije muri inzira bajya abantu bafise ubwenge nyimba ari bo bana bikoze usanga tutabacinze ntibo va kubyemera. Bace bagenda kubaza ahantu hose ujya mugabo yagiye araca bamwe hamwe yagenda zarasaba n'amareseni barababaza ati nujya mugabo mwaramubonye yego yaraje arajyanye baciragenda byarabacanze. No mugabo avuga ati ntangorane ubu ni gukoresha rero inguvu kubera ndabona umengo byo kwinginga birimo birateba byanka. No mugore yacafata umwanzuro wo kugenda arabazana kugira nyine ababaze neza abara batwara mu modoka kugira babaze neza umwana wiwe ahantu ari kubera umugore ntabwo arimo arashaka kuvyemera kandi yumvise ujya mu polisi amubwira yuko uyo no mugabo yamubonye yinjira mu modoka yiwe. Kubera kuri ivyo rero umugore no gutohoza wanse n'ingumu nyine yajinyice kugira ababaze yatanguye kubopora. Umugabo arakubitwa abana batangura kubona so wabakubitwa abana batangura kubona nyina wiwe bose bagira ubwoba ariko no mugabo yavuze ati mwe ntimugire ubwoba ntimugire ubwoba barakubiswe umuryango wose ariko nta numwe yigeze avugisha ukuri. Ni ngombwa bagume ku ijambo ryabo. Bahamagaye umuhungu w'umugenzi wa wundi yapfa batangura kumaza nemeze gute. N'umwe yavuze ati jijoro rya mbere nzi yuko yari afashe ko ifoto ujya mukobwa yagiye muri toilette akamufata yambaye ubusa akacaza kumutisha akavuga ati rero nzoca utampaye umvyurisha umunara nzoca ndakurega. Kuri ivyo rero umukobwa nico mperuka umuhungu avuga ngaragiye ngo uyu munsi ngari buze kuryamana nawe ibindi ntavyonze. Umugabo n'umugore baricaye muhira batangura kwimbira kumva umwana wacu nibije yakora yafutura abantu kugira arabe ko yojyamana nabo. Batanguye kwimva ati numpaka nubundi bajya bamwishe bashobora kuba bamwishe bakaca bazimya ibimenyetso. Ayo umugore yaje mara ya pili yaje ubwa kabiri kugira arabe nyine mpaka bamubwira umwana wawe ahantu ari kubera yamaze kubivumbura arazi bano nibo bamwishe kugira bashobore kuzimya ibimenyetso. Ari umupolisi ngani mwakubita makofe yaje no kuri guno Rwana wagwana nawe urabona ko twari moto yakwita so wawe nawe nitwo tugomba tukugire. Rwana gwatanguye kugira ubwoba nange bagombanye pole bafashe basohora abavyeyi hanze kugira Rwana nago batangure baruminye kugira rushobore kuvugisha ukuri. Ariko umugabo yumvise umwana hanze munzi ari mwarakubitwa biramutangaza cyane. Ayo bavyeyi umukobwa na nyina batanguye kuba ati papa tuvugisha ukuri ariko papa yababwiye ati ntimuvugisha ukuri hano twebwe aho twavuze ingingo yacu nijya nyene ntavyo guhindura. Aheza kanya babonye umwana asokanye n'abapolisi. Umwana yemeye kubivuga kuko ntashobora kwemera kuguma akubitwa n'abavyeyi bakubitwa nkuko. Umupolisi yabwiye Vijay amubwira ati we ntugire ubwoba umwana yamaze kutubwira twamukubise turamukubita neza ubu yamaze kutubwira ukuri. Kuri ivyo rero we tuza umwana yabazanye hamwe bazikira wa murambo barimba hano umugore avuga ati yo umwana wanje baramwije bamuzikira hajya hano naho umuryango ufise ubwoba ariko Vijay aguma babwira ati ntimugire ubwoba Jemfise agakinimba nikiniye. Barazitse kumbe bahise babuna wa murambo. Umuvyeyi yarikanze rabo umwana wanje nabamuziritse bahita bamushira mu umuvyeyi yararakaye kubera abonye umwana wiwe ahantu ari ariko bagihwamburura basanze ari imbwa. Vijay kumbe yakinye umukino udasanzwe basanze ari imbwa bari bazikiye hajya. Kuri ivyo
umupolisi yaje ngo we wadukiniye umukino umupolisi acaje kugira ibintu by'ubujinga abene gihugu bahise bamwataka batangura kumukubita abapolisi bahise bahunga bava ngaha abapolisi baje gusaba imbabazi vije bavuga ati twakugiriye nabi nubwo tuzi yuko umwana wacu ubifizemwe uruhare ariko twebwe umugore wanje agiye kwegura mu kazi twigiriye hiyo mu bindi bihugu kuri ivyo rero abari wewe uzi ko barabigiriye umwana wacu wotubwira ukaduha umubiri w'umwana wacu tukagenda kumuhamba ariko vije yaravyaza atangura kuvuga ati umwana wanyu iyo anyumvira ntabwo vyari kwigira bimubako barabizi ko ari we yamwishe ariko nta bimenyetso bafise filime nayo yahereye bye bye kora subscribe like na share kuri runo rubuga rwacu Agezweho TV1.